Ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Eden rirashima ibikorwa ryaranguye mu mwaka wa 2023 aho ryashikije ihangiro ryaryo ryo kwegera bene gihugu bo mu ntara za Cibitoke na Rumonge hamwe no gutanga ingurane ku bene gihugu bayituye na cane mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Ivyo bikaba vyashikirijwe mwisozegwa ry'umwiherero w'imisi 2 iryo shirahamwe ryateguye ku bakozi bakuru ku magenekerezo ya 2025 na 2026 uno mwaka. Uwo mwiherero kabaye n'akaryo ko kwirimbura hamwe no kwibukanya akarangamutima k'ishirahamwe. Mu mwiherero twari tumaze nk'imisi 2 twasanze umwaka wa 2023 wagenze neza cyane ufatiye kuri byo twamaze kurangura mugabo kandi ukagerageza no kuraba intumbero twari twihaye, ariko kandi nubwo byagenze gutyo hariho ibitashoboye kuranguka. Muri uyu mwiherero rero kabaye akaryo ko kwirimbura kuraba ibitagenze neza, turavugana impamvu zabiteye, dusanga hamwe n'impamvu zijanye no kutamenya no kudatahura. Rero muri uwo mwiherero kaciye kabakaryo ko gushobora kurabira hamwe usubira kwibukanya ibijanye n'intumbero ya Eden Microfinance kugira ngo dusubire twibukanye, kuko tugenda turugura amagence uko bukeye uko bwije. Hari abakozi benshi baza mugabo ugasanga intumbero ya Eden bayifatira hagati. Twaciye turonkarira akanya ko gusubira kwibukanya intumbero ya Eden Microfinance, hama turahana intumbero kugira ngo uyu mwaka wa 2024 uzugende neza. Uwo mwiherero kandi ngo watunganijwe hageze kuko abawitavye bose ngo bahungukiye ubumenyi bwinshi. Muri mwiherero nahakuye ibintu vyinshi kuko batwigishije ngena twakira umukiriya kuva yinjiye muri agence canke yinjiye mu kigo ca Eden Microfinance, gushika aho kuntu ashobora kugura konti no gushika aho ashobora gusaba ingurane no kumwigisha ngena ziganye. Rero muri mwiherero ndahakuye ibintu vyinshi cyane kuko ndahamenyeye ubuhinga ntarinzi bwo kwakira abantu bukuru dushobora gushikira umukiriya. Rero ndahakuye ibintu vyinshi cyane nkuko ngiye kuryohora ibikorwa nahora nkora kuko namenyekanisha ibikorwa vya Eden Microfinance bishika ku rugero aho nifuza ndavye ko nahora bikora. Akunguko twahakuye ni kanini cyane kandi kagiye kudufasha gukora ibikorwa vyacu vya misi yose uko twari dusanzwe tubikora. Twararonse ubumenyi bugiye gutuma mu bikorwa twari dusanzwe dukora vya misi yose bigiye kuzotera imbere. Eden Microfinance ikaba imaze imyaka 4 iri ku kivi kandi ikaba yihaye intumbero yo kugabanya ubushomeri kuko imaze gutanga akazi kugwaruka rugera kuri 60.